Muti aha. Yari kumanuka hariya mukamanuka mwaca muduhemba. Bandanya hanyene. Turashika tugiye turashika. Proronje kunyene uko. Muduga ubanu. Rero gusatura. Murakora dushitingi hariya. Bana mwagera hari imbe. Mucamoro dutanje tumanitse. Hajya imbere hajya nyene hajya. Kwa kajya gasome kujya musozi. Twe tware tugiye bari batubwiye ngo turakata. Kandi twaje dukata kuriya undi arashika. Undi arashika. Oya amaze kumanuka kumacha mu. Man ibi bintu sibyo. Yo. Ariko gukata ngo tugasanga. Bakunze budget y'iki bitiramo kicamereye mwese tabwiye ati mwiriwe canke bwakeye canke joro gize vana naherereye kuko budget y'TV ndaze mu ikanisi yose. Turi hano mu Burundi mu ntara ya Cibitoke. Nan twagiye muri Nyama Coma Park&Chill. Ya tugeze ahantu mu misozi bana ngora twanazimiye. Hari hakujya ni muri Kongo. Turi kumwe na DJ Sef. Yo what's up? Arungeze DJ Sef wagwana. Naje turi kumwe kabisa. Urayibona ubu twageze hafi ya Kongo. Hafi ya Kongo twaje kujya show. Urabizi nyama. Nyama Coma amafaranga sikino kabisa. Nze muratembera umenye Burundi. Kuba nundi mustare nga. Ya bakoza buzi yakuri. Buja today. Chabuja Burundi. Buja today. Nuko kweka yise buja today. Change Burundi today. Buja today bisigura ikwa vyimviye gutu nko journalist. Ni buja yuno munsi. Yakera yaragiye. Yaragiye. Ya bakunza buja today. So twazimiye twasanzwe reka dukomeze tubandanye ubwo. Kumwe n'umudizi yakomeye cyane ngaha mu ntara ya Cibitoke muramubona. Yaba MC Dr. Sharp. Ya. Tubwira hano tugiye ni he twazimiye. Ya twinjiye ku Rusizi aho fete twazimiye twari gukatira hariya pembeni. Urabona uje buse natoje ushikishika muri Kongo. Ubembe. Ya kama ni karibu. Ya mwabyumvise mubandanye mudukurikirana turabaha amakuru yose turiko turagenda tukagera ahantu ibirori vyabereye muraza kwibona vyose turi kumwe muri kumwe na Sipa Simon Pro na kimwe muzobura ibintu n'ubuki murabona Burundi buraryoshe muze muratembera abantu bavukira mu gisagara ca Bujumbura bavukira ahantu hatandukanye muze muratembera tumenye igihugu ko kimeze acha turahajabuka none chef aha turahajabuka abo tunaendelea tunaruka kitu cha kuruka ruka guys Chwingo ataka wewe mwenye ni ruki. Niko menga ni hani. Ngatu na hii. Lakini sasa hapa ni kwa bad sana. Hapa tunakutana karibu hapa umwe. Ile baada ya kupewa baranga hapo. Burundi twabumaze Burundi turabumaze kabisa. Burundi this is Burundi. Aho navukiye. Aho nalelewe. Gihugu cyiza. Aze. Uru rugendo n'ugwa Abisirayeli kwe. Amatani yaguma aravyindima. Hapo wewe utakuye kuzakina yasi ni maji y'ibintu. Ego nko. Muratari mu bugaragwa na yamabuye. Guys noneho bwa nyuma na nyuma turahageze. Ebana. Ndebere kuva Ingozi ukiujumbura kumanuka mu Rugombo. Kubandanya mpaka hafi ya Kongo. Muno taragera ino kabisa urabona igihugu ubyiza by'igihugu cy'u Burundi. Guys, nitumwe turagenda n'amaguru kubera ko twabuze imodoka. Anyway, bayre urabona nta hantu barabara twari gucisha mu imodoka twazize ruguru kwibarabara ubu tumwe turamanuka tugenda n'amaguru. Kameme n'ubundi abakire tuba dukumbuye no kugenda n'amaguru. Connection suffice. Yana uno munsi misi wanje none turi buze kuvuga narihangana kabisa. Oh Nyama Coma ya leo kabisa ni hatari. Tagenda twazimiye tugeze hano hari inka mu Cibitoke hari inka hari imiranga turabandanya tugiye muri Nyama Coma nishwagara Nyama Coma Park&Chill Nambo ncheno bisinda buja flavor ikinyamakuru kimechonye nitama hugeza amakuru anobo yatagira hivumbi kabisa
uyu munsi mana ndarusha ino nyama coma nyimba aho usanga bampaye gato. Ni Buja TV ikinyamakuru kiguma kiba amakuru ameze neza cyane amakuru uyu munsi turi mu ntara ya Cibitoke ahantu habereye ibirori ibintu bidasanzwe byabaye ngaha ngo mubibona hari abantu benshi baje kuryoherwa ni Nyama Coma Park&Chill ni ibintu bimeze neza cyane nkuko mubibona ni imiduga n'abantu ahantu hameze neza arakayaga Rusizi iri hariya turi hafi ya Kongo. Ni ibintu bishasha nibaza ko ni first edition ndasubiye mu ni first edition. This is first edition ni ubwa mbere na mbere ikintu kibaye nga mu ntara ya Cibitoke twe tumenyereye abantu baryoherwa mu bubare mu mabici ibyabaye ngaha byo ni igitangaza biratandukanye n'ibindi mwahora mubona cyangwa mwahora mwumva nkuko mubibona iyi ni miduga abantu benshi bavuye mu gisagara ca Bujumbura mu mihingo myinshi y'u Burundi itandukanye. Reka tugende tubabwira amakuru y'ibintu biriko birahabera tubabwira uko bimeze mubone uko bipanze ibintu byose ntimugire ikibazo muri kumwe Sipa Simon Pro na kimwe muzobura cameraman tugende gato bereke barabe ukunge n'ibintu bimeze n'ibintu bishajije cyane biteye iteka ibintu bihimbaye kubona abantu bashaka kwiyumvira kuryoherwa ahantu tutari tumenyereye ahantu hashasha ahantu hatandukanye. Nukuri Uburundi mana araduhezagiye duha ahantu hameze neza ikiyaya kimeze neza ikiyaya Cimbo urabibona hariya cameraman bereke hariya nahantu hashajije hateye igomwe kuraba iyo se n'imiduga y'abantu baje kuryoherwa abantu baje kwirira akanyama akaboga mu ntara ya Cibitoke nahantu heza cyane inyama zirazimbutse n'ibindi bintu cameraman ngira wabibonye vraiment nukuri hano twari turi inyama ni salade vuba cyane gumana Sipa Simon Pro mbaranyenda bahamukura ameze neza mbanayenda babwira amakuru menshi nko mubibona n'amamoto amamodoka n'ibintu byinshi bitandukanye gose biri ngaha mu ntara ya Cibitoke aho bitwa kuri Rusizi ni kuri bibi bw'u Burundi na Tanzania no kuri bibi bw'u Burundi na Kongo nkuko mubibona cameraman bereke hariya ahantu habereye ikirori ni ibintu bimeze neza cyane nta ukurihisha kwinjira nta numwe kubaza ikintu na kimwe ibintu byose bimeze neza. Nizera yuko tuza kuganira na bamwe batubwire uko bimeze batubwire uko babona umunsi w'uno munsi. Bari bamanisa amahema turi ahantu mu ishamba kabisa kuri rw'u Burundi na Kongo mande ya Rusizi y'uruzi Rusizi mwese muraruzi abantu bize etide dimiri murazi Rusizi mwarayumvise mu nzuzi zigize u Burundi. Ni ikirori kidasanzwe Nyama Coma Park&Chill ni ibintu bidasanzwe ni ibintu tutatumenyereye ni first edition niyo bikiba reka turindire gato turabe ndetse nibikibiza kuba ni nyama ni iki twumva Nyama Coma ni twumva neza cyari cyo gusa bakunze Buja TV ndasa kuba amakuru neza uko ikirori kimeze ko ibintu byose vyagenze biza kuba byose maraza kubibona nemugira ikibazo muri kumwe na Sipa Simon Pro nko mubibona turi ahantu urabona turi Galilaya turi ahantu mu bitandara by'amabuye n'ahantu hadasanzwe hari abantu bavuke mu bisagara baguma mu bisagara bataza kuraba ubwiza bw'u Burundi baraba ubwiza bw'intara ya Cibitoke intara ya Cibitoke nishajije irimo ibiyaya ikiyaya kimeze neza irimo ibitandara by'amabuye nkuko mubibona cameraman bereke hariya hose hajya ni muri Kongo hajya hakurya uja buse Rusizi uja buse muri Kongo ni byiza cyane abantu muguma hamwe muze muratembera murabwiza buri mu gihugu twerekana ubwiza bw'igihugu cyacu gifise nkuko abandi ibindi bihugu tubona berekana ibyiza byabo tukanya ati ikijya gihugu kirimo ahantu hameze ukuntu natwe twerekana ibyiza nk'ibi kandi tunashimira cyane umuntu yiyumvire ku kintu ca Nyama Coma Park&Chill yashatse kwerekana ahandi hantu hashasha mva tumenyere tuja mu bubare ku mabici tukaja mu bubare bwubatse ubu turi ahandi hantu hadasanzwe urumva ni ibintu bishasha n'ibintu mutari mumenyereye ngaha mu Burundi mu Rwanda nanje na Sipa Simon Pro ndabaha amakuru ko biza kugenda kose.
Ciao.